nk'uko rero nabibasezeraniye nzoba ndi kumwe nabo dusangiye kino gikorwa c'ama green cells no musi ndi kumwe iburyo bwanje na Yves niyo nkuru musanzwe muri koranira muri green cell yahe iyo mu Kamenge. ndi mu Kamenge mu buzima bwose musanzwe mukora iki? Ndi umuganga. Dushobora gutega iteka ryo kubana n'umuganga wa mbere yaradusiguriye igisagara c'Itesalonike, sinzi ko abaganga basanzwe bazi kahise rwose. Uno musi Dr. Yves aza kudufasha ibindi. Ibubafu bwanje ndi kumwe na Aleva ikora neza. Aleva ikora neza. Nsanzwe nkoranira muri green cell ya downtown. Nk'abasanzwe n'umuganga nka Yves. Ndi kumwe n'abaganga, ni jewe rero ndi umuntu atazi babita gute abanera abaprofile, ariko umuntu atazi wese aca mu profile kubera nanje uri mu profile mu vyonse. Yego. Cyo mu profile ibyo dukora. Nkuko twaherutse dukora ku murongo wa mbere wari umeze nk'indamukanyo, nashaka muganga Yves abadufasha imirongo 10 tugiye gutangura kuganira ko muri aya masomero ari imbere mu biganiro biri imbere kuva ku murongo wa 1 kuja ku 10 amere nk'udusobanurira inyubako y'iyi mirongo ikurikira canke imirongo igize igice ca mbere ukuyemo umurongo wa mbere twamaze gukora w'indamukanyo, yongera atubwire n'iteramutima ako nakigishijwe na Eric wo muri Green Cell mu Kamenge, yongera atubwire iciyumviro nteramutima kiri muri kino gice cyose ca mbere. Ego murakoze cyane. Nkuko yabivuze ubuheruka baradusiguriye igice cyose ukuntu cubatse. Je ndashaka kugaruka kuri iki gice ca mbere cyane cyane ku wa kabiri gushika ku 10 navuga inyubako y'iki gice ariko iteramutima nkuko yabivuze y'iki gice cyose novuga n'ukuntu Paul ashingira intahe canke arashima akongera agashingira intahe ugushishikara kw'iri shengero ry'Itesalonike. Muri no mirongo yose nivyo bintu tubonamwo biguma bigaruka. Rero turashaka kugabura mu bice bitandukanye kino gice, aho umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Pawulo ashingira intahe ugushishikara kw'iri shengero ry'Itesalonike. Hanyuma turabona ko imirongo yindi birikurikira kuvuga uwa 4 n'uwa 5 novuga ko avuga inkomoko canke akaranga ku kwizera kwabo de la foi. Hanyuma imirongo yindi ikurikira ibiri ni ukuvuga umurongo wa 6 n'uw'indwi naho avuga igikorwa canke ibikorwa biva mu kwizera, novuga œuvre de la foi. Hanyuma iyindi mirongo ibiri ikurikira no kuvuga umurongo w'8 n'uw'9 avuga novuga ku butame buva mu rukundo. Hanyuma acahereza ku murongo w'10 novuga wirebanga havuga ku byizigiro biva ku kwitega garuka kwa Kristo. Urakoze muganga Yves kuri iyo nyubako ya kino gice cyose ca mbere havuyemo murongo wa mbere w'indamukanyo no kutwibutsa iteramutima aho Pawulo ashima kandi agashigira intahe ugushishikara cyangwa gukura kw'impwemu kwa shengero ry'Itesalonike. Nashaka uno munsi tuhave tumera nk'abagira imirongo ibiri ya mbere, umurongo wa 2 n'uwa 3 tumere nk'ababivuga ko gatonya, hanyuma kumbure ibindi biganiro tuzobona dushimangira acugurura ibyo wise gushima no gushingira intahe. Atangura we yivuga ingene abasengera ubudasiba, abasengera bose akabahoza mu kanwa uko asenze. Mbega ko n'ubundi umutima wa kino gice ca mbere ari kubashingira intahe no kubashimira ugukura kwabo ko mu buryo bw'impwemu no gushishikara kwabo mu Mana mu kwizera. Mbega ko atanguye avuga amasengesho, avuga gusenga kandi kwiwe bifitaniye isano ryahe na kuno gukura kw'ishengero kandi bitwereka Pawulo ameze gute
mu buryo bwo gusenga no mu kwinginga. Numva twomara tugatebera kuri murongo wa kabiri tukaraba ubuzima bwa Pawulo bwo gusenga no kwinginga n'isano bifitaniye no gukura kw'amashengero y'abariko barasengera. Ego. Urakoze kuri iki kibazo. Ngarutse gatoyi igihe bariko baratubwira novuga ku rubuga rw'iki gitabo rw'igicete baratweretse ko iri shengero ryavutse mu buryo butoroshe, ko hari hihamwa bitandukanye. Mbere Pawulo akaza arahava mu buryo bugoye bashaka kumwica. Rero nibaza ko ashitse ahandi hantu ariko arigisha yari aribuka iri shengero ukuntu yaribwiye ubutumwa bwiza mu buryo bugoranye, hanyuma bigaca bimuhereza uno mutima wo kurisengera kuko arakeneye ko rishishikara na rye yabonye ko ryavutse mu bihe bitoroshe. Rero nibaza ko ubwa mbere ubu buryo rivukamwo biramuhereza umutima wo kwama arisengera, ni nk'umutwaro afise kw'igikorwa ciwe kibandanya ishengero yabwiye ubutumwa bwiza rigakura. Kandi tubona ko uriko urasoma uyu murongo wa kabiri nk'uko wabivuze, turavuga ngo ndabahoza mu kanwa uko nsenze. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'amasengesho novuga ko niko abayeho asenga. Mu gifaransa haraho nasomye havuga ngo constamment, ni continuellement, ni une vie constante, no ni ubuzima buhoraho butavana n'ibihe kanaka arimwo canke ibihe vyiza canke ibihe bibi. Bivuga ko ubuzima bw'amasengesho niko abayeho. Rero acaza akabivuga kuri rino shengero ko abashimira Imana kandi abasengera uko bukeye uko bwije. Nibaza ko birafitaniye rero isano n'ukuntu iri shengero ririko rirakura. Hariho igikorwa c'amasengesho yiwe Imana ikirakoresha mu gushishikara. Ariko birumvikana ryavutse mu buryo butoroshe, ariko nibwo bwa mbere Pawulo asenga amashengero n'ayatavutse muri iyo context. Eske nta handi tubona avuga ko asenga kandi continuellement pour les églises naho zitavuka co kimwe? Ubuzima bwa Pawulo je mbere iyo ndiko ndabusoma burantangaza, kuko nk'akarorero uriko urasoma ibindi vyete yandikira yandi mashengero, dufate nk'akarorero nko mu cete yandikira abi Filipi igice ca mbere umurongo wa 3, nabo nyene abandikira uko nyene ababwira ngo nshima Imana yanje uko mbibutse kose. No mu Banyefeso 1:16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, je ne cesse. Nico kimwe n'icete yandikira abikorosayi icete ca mbere umurongo wa 3, naho nyene avuga ngo nshima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo twama tubasengera ubudasiba. Ahandi hantu avuga ngo ko si umutwaro une préoccupation pour toutes les églises. Abikorinto ba mbere 12 ku murongo wa 38 avuga ngo hari kandi ngo hari kinza ko uko bukeye ngo n'umwitwariko w'amashengero. Haraho abivuga ko afite umwitwariko w'amashengero, ariko no ba kabiri 11 umurongo wa 28 sinzi wowe ufise mu kirundi ko wadusomera. Kandi ntarinze kuvuga ibindi hari kinza kuko bukeye n'umwitwarariko w'amashengero yose. Ibi rero birerekana ko ubu amashengero yose novuga aho yaciye mu ngendo nyinshi zo kuvuga ubutumwa bwiza agira, amashengero yose arayibuka yari karasenga akayabasengera, kandi ukabona ko abasengera mu buryo bw'umwihariko ishengero ryose. Rero ko Pawulo yatahura ko kimwe mu bishoboza ishengero gukura amasengesho, kuko ntiyari kubikora gutyo abikora amashengero yose. Yarazi ko kura kumwe mu kwishengero biva ku ijambo ry'Imana ariko barumva ribakomeza gukoranira hamwe n'abera n'ibindi bitandukanye. Ingabire zitandukanye zizakorera mu ishengero uko bivuga mu Banyefeso 12. Mugabo yarazi yuko uruhara rwo gusenga no kwinginga ko bituma Imana yishura kuri ivyo vyifuzo vyera biri exprimé dans la prière et dans l'intercession, maze Imana dans sa grâce
ikagenderera abantu bayo ikapropulsa leur croissance. Sinzi ko natwe mu buzima bwa misi yose ikintu cyo kwinginga dusengera amashengero yacu, dusengera ibikorwa by'Imana bitandukanye, twisengera dusengera abandi kujana no gukura kwabo kunkemu ko ari ikintu dushira ku mutima cyane. Ariko nibaza ko kuri Paul cari ikintu gikomeye rwose. So merci kuri murongo wa kabiri utuhamena kuri kino kintu cyo gusenga no gukwinginga no kubandanya. Ku murongo wa gatatu mwari mwatubwiye yuko kuva kuri verset 2 à 10 ariko arapressya, ariko arashima ashingira ugukura kw'imwe mu kwaya mashengero, sivyo none? Mbega ni iki bigaragara muri uyu murongo wa gatatu vyerekana ko iryo shengero ryariko rirashishika? murakoze. Tubona ariko arabasengera, hari ibyo bariko aribuka. Abariko aribuka ibintu bitatu nyamukuru tubona muri uno murongo wa gatatu, aho yibuka ibikorwa biva mu kwizera, akibuka ubutame buva mu rukundo bakunda Imana, ariko kandi akibuka ukwihangana kwabo kuva mu kwizigira. Wow. Paul afise ukuntu atrouva les mots ukamenga arakozako. Kuko nko mu gifaransa handitse ngo l'œuvre de la foi, de votre foi, la labeur de votre amour et l'endurance, la fermeté de votre espérance. La fermeté de votre espérance. Ibintu n'ibintu vyerekana ugukura kw'imwe mu kushengero ngira no kuri twebwe. Atuka n'ibintu novuga ntibi vy'inkoramutima vyerekana umuntu ariko arashishikara. Na cyane cyane ko usomye mu Bikorinto ba mbere igice cya 13 murongo wa 13, ivyo bintu bitatu birasubira kugaruka: ukwizera, urukundo, ivyizigiro. Ukwizera, urukundo, ivyizigiro. Ho muri Korinto havuga yuko ivyo bintu bitatu ari byo bikwiye kugumaho, naho muri byo urukundo ariko rubisumba, mugabo agumana ivyo bintu bitatu. Abahinga biga ivy'ubuzima bw'imwemu bavyite les trois vertus théologiques. Mu kuvyita les trois vertus théologiques, d'abord nuko ivyo bintu byose ari bitatu bitugarukana ku gakiza. Ivyo Imana yakoze byomagarwa kwizera, urukundo gwerekana imigenderanire mishasha y'uwizeye hamwe n'Imana, n'ingene mpemu yera afuka urwo rukundo mu mutima w'umuntu yavutse ubwa kabiri. Hanyuma ivyizigiro bikatwereka imbere aho Kristo azoza kudutwara. Rero ama vertus théologiques na cyane kubera ari nayo ameze nka les piliers bavyita mu kirundi nk'inkingi zitatu zikomeye zigize ubuzima bw'intemu. Mugabo tuko turarangiza kino kiganiro cacu naho kiryoshe cyane, tumere nk'abavuga gatonya kuma indicateur atariyo. Nk'ubu hari umuntu yavuga ati iryo shengero ko batava kujya ko ravuga mu ndimi cyane, ubwo ryari kurirakura. Ko batavuga ko ryarimo abakirisu 5,000, ubwo ryari ko rirakura. Ko batavuga yuko bari bafite inyubako nziza n'umugwi ukomeye w'abaririmbyi, ubwo ryari ko rirakura. Ko batavuga ibi n'ibi, ubwo ni ama indicateur menshi atariyo ushobora kuduhenda utwo turevariwa ubuzima bwacu bw'impemu canke bw'amakoraniro yacu. Basanga na indicateur atariyo. Ego. Uvuze ubajije ico kibazo nibutse ikiganiro mperuka kuraba kuri YouTube nyene, umupasteri oya nako navuga umupasteri yari karashima Imana, novuga ko gukura kw'ishengero. Mugabo ndavye ivyo yariko aravuga novuga ko bitandukanye n'ibipahuro yandika ashimira Imana kw'ishengero ry'Itesalonika ko ririko rirakura. Yarerekanye neza ko abishimira Imana nawe nyene, ariko ivyo ashimira Imana aravugamwo bikeyi. Novuga ko ishengero ryari rifise abantu bake, ariko ubu rifise abantu benshi cyane, kandi bagitangura kuri parikingi hari umuduga umwe naho nyene nk'agataxi kazanye abantu gahava gasubira kuja gukora ku mugoroba. Ubunye parikingi barabura aho bashira imiduga.
rero arerekana ko hari ibintu byinshi ishengero ryagezeko mu buryo bugaragara n'abandi bantu babona bashima, ukabona ko biramuteye ibyishimo. Muga nibaza ko biratandukanye n'ibi bintu ishengero ry'Itesalonika ririko rirerekana, kandi Pawulo ashimira Imana ko Pawulo yerekana ko icyo ashimira Imana ni igikorwa c'umusaraba, igikorwa cabaye canke novuga cakoretse mu mitima y'ishengero ry'Itesalonika, hanyuma rikaba ririko ribaho kubw'Imana, rigaragaza ukwizera ryakuye muri Kristo, rigaragaza urukundo ruva ku Mana, mbere n'ivyizigiro bafise vyo kugaruka kwa Kristo. Babona ko ibi bintu byose bigarukana abantu ku Mana aho bayegurira ubuzima bwabo. Biratandukanye rero n'ibintu kanaka dushobora kubona novuga mu buzima busanzwe dukeneye canke bikenerwa canke abantu bashobora kwishimikiza ivyo no kwita ama indicateur atariyo yo gukura kw'ishengero. Tukwiye kw'ishengero ko turangiza kino kiganiro, twe n'ivyo dushikira tukihenda ko turiko turakura, kubera dusigaye dufise amabanga menshi mw'ishengero, abantu basigaye batwizeza ibikorwa bitandukanye, ubumenyi bwinshi dusigaye dufise, ugasanga nyine hari nyemerera twe bishobora kuduheza. Bisaba encourage uvuga ati Mana, nimba ntibona ko ndiko kwizera kwanje ko kuravyara ibikorwa ngira tuzovyiga mu minsi iri imbere, mugabo ni ibikorwa vy'ukugororoka. Nimba urukundo ruva ku Mana nagiriwe nabonye muri Kristo Yesu ariko rurantamisha, n'indi vyizigiro mfise muri Kristo Yesu ko azogaruka, bidatuma ngira fermete muri endurance, ntashishikara naho noba ariko naca mu bihe bitoroshe. Ibi bintu nimba ntavyibonako, n'abantu bondera amashuri bakanyita amazina atandukanye, siniko ndakura. Kazi ko bisaba encourage yo kwirengagiza ibintu byose vy'inyuma, cece rero bitangiye kuturaba ko twera. Ego bamaze gushikira ukumva wewe urumva ko utariko urakura, n'abantu inyuma ariko baragutera amashurwe gareva, urashobora tukwemera. Mu buntu bw'Imana hari igihe ivukura mu bihembamo n'umengo ya une certaine croissance, hari n'igihe biba byubakiye ku ma indicateur nk'uko mugendanye akayivuga atariyo, muga muri bwa buntu nkagirirwa Imana ikangirira ubuntu bwo gushobora kwihayariza par rapport y'ukuri kw'ijambo ryayo, nkabona ku by'ukuri bidahuye no kuri kw'ijambo ryayo, bihora bishika. Imana iduhereza ubwo buntu uko aba twisuzumira ku ma indicateur y'ijambo ry'Imana, twirengagije ibindi byose vy'inyuma, maze twabona turahajije tukayegera ko niyo yonyene ishobora kutwambika. Tuzi ko Pawulo bihera ari sengeye ngo rikure, niko natwe iyo tubonye tutambaye tuko turakura, dukwiye kuza muri wa mutima wo gusenga no kwinginga ko Imana itugenderera kandi continuellement, bikatubaba turya Pawulo arisengera continuellement, niko najye njye rikwiye kwisengera continuellement, hedize ko najye njisengera continuellement, niko natwe giti cacu ari kintu duhajije kabara yo kwegera Imana, umuntu akisengera sans cesse ko Imana imuheza une vraie croissance spirituelle. Murakoze muganga Levar na muganga Yves kuri kino kiganiro, nayo kino kiganiro cyane kiryoshe katugeze hano. Nizire ko Imana ituganiriza kujanye na ma indicateur yo gukura kw'impemu, l'œuvre de la foi, la beurre de l'amour et la fermeté de l'espérance. Nizire yuko amanje mutunda yaturimbura ko dushimira Imana cyane kugabe ndo twadufashije kuremesha kino kiganiro. Mwendata Dr Yves wo muri Green Cell mu Kamenge, hamwe na Mwendata Alvar wo muri Green Cell yo muri downtown. Nizere yuko amanimero yabo ari ngaho kuri ekran kugira ngo wifuza kwifatikanya nabo mu kibano ca hafi ushobore kubandikira ngo bakwendike, mushobore kubana muri ayo makoraniro mato twita Green Cells. Murakoze.